Reka subire ndabaramutse mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no monesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV imonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mwiperereza, mu gateka kazi na muntu ndetse n'andi makuru yose abareka aravugwa ijya nino hatandukanye. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere bigusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri imonesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV imonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Abakengurukire rero mu makuru yacu yisaha n'amakuru yihuta cyane n'amakuru menshi cyane n'amakuru ababaje cyane n'amakuru ateye agahinda kubihejeje kuba ngaha mu Burundi. N'amakuru rero ahambaye, amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 29 ruhesha umwaka 2025 inkuru mbi cyane itashe mu gihugu cyacu cy'u Burundi nuko umumenyesha makuru Bob Rugurika yaba ahuye n'isanganya rikomeye cyane. Amakuru aturuka mu bayegereye avuga ko Bob Rugurika yoba yahuye n'umugwi witwaje urwanisho ndetse ngo ugaca umugaba ko igitero, ndetse binavuga ko imodoka yari mureruye yaciye iraswa ndetse iranasha yose irakongoka. Kuri ubu rero amatohoza akaba atanguye kugira ngo hamenyekane abihishe inyuma y'ubwo bugizi bwa nabi. Mu gihe kandi Bob Rugurika ari umumenyesha makuru utajya urya umunwa na cyane iyo ariko aravugwa ku bijanye n'intwaro y'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD, aho rero yiyamiriza ibiriko biravugwa. Ndetse Bob Rugurika rero akaba cyane akunda kugaruka ku biriko birakogwa mu butegetsi bw'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD, aho rero aba yiyamiriza ibiba biriko birakogwa, aho agaruka ku biganiro biba bitandukanye na Pacifique Nini nahazwe bavuga cyane ku mabi akorwa n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD ndetse n'intwaro ya Evaristo Ndayishimiye. Amakuru rero kumubegereye Bob Rugurika ndetse n'amasoko yacu yatubereye ngaho avuga ko Bob Rugurika kuri uyu w'Imana ubwo yarari mu gisagara ariko aratembera, bivuga ko yararimo ararondera amakuru ngo aribwo yoba yahuye n'isanganya, ariko bikavuga ko ngo hoba hari umugwi witwaje ibigwanisho woba wamugabye ko igitero. Gusa bivuga ko byanka bikunda ngo boba ari mu mugwi witwaje ibigwanisho ndetse ukaba ari umugwi w'ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD aribo boba bamugabye ko igitero bashaka kugira ngo bamugandagure. Gusa biravuga ko kuri ubu amatohoza yatanguye kugira ngo hamenyekane ibyo bishikiye uyu mugabo Bob Rugurika. Mu gihe ngaha mu Burundi ubwicanyi bubandanya kwibonekeza mu mihinga itandukanye ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, aho rero abanyagihugu babandanya basaba ubutungane ko bwokora amatohoza ndetse bugafasha abanyagihugu ndetse n'abajejwe umutekano ngo bakabasha gufata abo bagizi ba nabi bagenda bagandagura abanyagihugu. Nk'uko rero amakuru duhabwa n'amasoko yacu, mu minsi heza twumvise abagandaguriwe mu ntara ya Cibitoke na cyane ku rubibe u Burundi buhana na Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, ndetse ibintu ubona ko bishavuje cyane ndetse bikanatera ubwoba abanyagihugu b'u Burundi. Bakaba basaba rero leta y'u Burundi ko yofata ingingo ubwicanyi buri ko burakorerwa abanyagihugu bukaba ngo bwahagarikwa, nk'uko amakuru aturuka ngaha muri izi ntara na cyane zegereye ku rubibe rwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo bitomora. Tunyarukiye mu ntara ya Cibitoke ho hari kuvugwa abahungu 6 b'abakongomani bapfunzwe bagirizwa amabi ngo bakaba bariko bariyamiriza amabi bariko barakorerwa n'ukuntu ngo bafashwe nabi. Kwa 26 ruheshi umwaka 2025 abayabaga 6 b'abakongomani baturuka ikamanyora mu ntara ya Sud Kivu ho muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo bamaze indwi yose bapfungiwe mu gasho k'igipolisi c'intara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Bagirizwa ngo kuba ngo ari abarwanyi umuhari wa M23, ariko bo ngo bavyiyamirira kure bariyamiriza kandi ukuntu bapfunzwe
bunyamaswa ndetse n'amabi bakorerwa n'ubusuma bw'ibintu byabo. Abo bayabaga kandi uko ari batandatu basigura ko bahunze intambara mu karere kabo n'umuhari wa M23, basigura ko ngo bariko baragerageza kuja Uvira baciye mu Burundi. Bagira bati twajabutse Rusizi duciye ku mutumba wa Rukana komine Rugombo, twagomba gushika Iruvungi n'amaguru, niko bigana. Ariko urugendo rwabo rwahagaze ku wa gatanu w'uwa 20 ruheshi y'umwaka hafi isaha 10 z'umuhingamo, aho bavuga ko bahagaritswe n'imbonerakure abanywanyi b'umuhari urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD. Bagira bati baradukubise bunyamaswa kandi baranatwiba, baradutwaye impuzu zacu zose n'amafaranga arenga amadolari 500 y'amanyamerika, niko babagiriza. Iyo miyabaga kandi ngo yoba yaciye ishikirizwa igipolisi c'u Burundi. Babanje gupfungirwa mu gasho k'isoko rya kijambere rya Rugombo, hanyuma baciye barungikwa mu gasho ka komine Rugombo, inyuma yo kurungikwa mu gasho ka komisariye y'intara ya Cibitoke. Ubwo amasoko yaho mu Cibitoke, ubuzima bwaho mu gasho ngo ni bubi cane. Bivuga ko rero ngo harundaniye abantu barenga 100, kandi ni mu gihe ako gasho ngo kakira abantu batarenga 40 gusa. Bamwe bavuga ko rero ngo barara bahagaze ngo kubera kubura aho baryama, niko rimwe mu masoko yaho mu Cibitoke rimenyesha. Haribonekeza kandi abafashwe n'inkorora hamwe ndetse n'indwara zifatiye ku isuku rike. 15 bararembye cyane nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu ngaho mu Cibitoke abandanya abidushikiriza. Abo bayabaga kandi bo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bariyamiriza ibyo bagirizwa ko boba ari abanywanyi b'umuhari wa M23. Basaba ko borekurwa vyihuta bagasubizwa ndetse n'ibintu byabo kandi agateka kabo kakubahirizwa. Amatohoza kuri ubu ngubu akaba ariko arakorwa. Turondeye umushikirizamanza arongoye parake y'intara ya Cibitoke yatubariye ko yatanguje amatohoza. Yagize ati nihataboneka ibibagiriza ibyo bagirizwa bazoca barekurwa, niko yamenyesheje. Umushikirizamanza yarashizeho kandi umugwi w'abacamanza ujejwe kuzofata ingingo ku bapfungwa mu ntumbero yo kugabanya ibitigiri mu gasho k'iyo ntara. Abagirizwa ibyaha bikomakomeye baca bajanwa mw'ibohero rikuru rya Mpimba i Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi. Mu kurindira rero abo bayabaga basaba ko bokumvirizwa umwe ku wundi nk'uko amategeko y'u Burundi abitegekanya, kandi ngo bakifuza ko ubutungane bukora bubahirije mu gateka akabo nk'uko babandanya bitomora. Repubulika rero Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo imaze imyaka itari mike yumvikanamo imigwano, aho kuva mu mpera z'umwaka wa 2021 umugwi wa M23 wongeye kubura imirwano uhanganye n'igisirikare ca leta ya Kongo FARDC. Mu gihe kandi leta y'u Burundi yafashe ingingo yo kohereza abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ngo bajye guhangana n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23. M23 n'abanywanyi b'abatutsi bo bakera wasubiriye gufata ibigwanisho mu mpera z'umwaka wa 2021. Wagiriza indongozi za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuba zitubahirije amasezerano yo kwinjiza mu nzego abo banywanyi b'uwo muhari. Kuva muri 2025 M23 ubu niyo igenzura imigwa mikuru y'intara ya Zano Kivu ndetse na Sud Kivu n'ibindi bice byinshi birimo ubutare nka Kamanyora, akarere abo bayabaga batandatu bahagaritswe baturukamo. Muri iyo ntambara Uburundi bwagarutse muri iyi ntambara iri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Uburundi bwarungitseyo abasirikare baba ibihumbi bishika 10 gushigikira igisirikare ca leta ya Kongo FARDC ndetse na Wazalendo mu kubafasha kurwanya umuhari witwaje ibigwanisho wa M23. Mu gihe kandi Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo
yagiriza igihugu kibanyi cy'u Rwanda ngo ko coba aco gifasha umugwi wa M23 mu guhungabanya umutekano mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo. Ni mu gihe kandi leta y'u Rwanda yo idahengeshanya guhakana ivyo vyose yivuye inyuma, ikavuga ko atayihuriye n'umugwi wa M23 uhungabanya umutekano mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande leta y'u Rwanda nayo yagiriza leta ya Congo gufatikanya n'imigwi itwaje ibigwanisho ishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda nka FDLR nkuko ndetse na raporo y'impuguke za ONU ibandanya ibidushikiriza. Gusa amakuru agaruka ku vyakozwe ku igenekerezo rya 27 ruhesha umwaka Washington DC muri leta zunze ubumwe za Amerika, nuko leta ya Congo ndetse na leta y'u Rwanda byasinyanye amasezerano yo guhagarika imigwano muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo ndetse no gushakisha umutekano ngaha mu karere k'ibiyaga binini. Reka rero shimire mwese mwari mudukurikiye mu makuru twari ko tubashikiriza kuri iyi saha. Ayaka kanya tubaye tuyasozere ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kubagezwe ko mubandanye mukora suivre ndetse mukore partage ndetse na s'abonner kugira ngo amakuru yacu aze arabashikira umwanya n'umwanya tuba tumaze kuyashira ko 5 kuri 5. Reka rero ntere yambo mwese mwadukurikiraga muri mu micungararo igize igihugu cyacu cy'u Burundi, abadukurikiraga bari mu bihugu bibanyi nk'u Rwanda, Congo, Zambia, Uganda, Zimbabwe, Mozambique ndetse n'ibindi bihugu byose bigize Afrika nabashije kudondora. Abadukurikira bari mu makungu ya kure nk'abari muri leta zunze ubumwe za Amerika, Oceania, Australia ndetse n'abari ngaho iburaya, mwese turabate yambu. Iri byari iteka n'umunezero ntangire cyo kuba twari kumwe namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV, imonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bitomoye kandi biba bigezweho ndetse biba byakorewe amatohoza. Reka rero dusozerere amakuru yacu y'aka kanya ngaha, turaza gusubira amakuru araza kuba agezweko.